uku niko byari byifashe mu mabarabara y'amwamwe y'Ibujumbura. Amashirahamwe yataho yegamiye mu vya politike yari yazindukanye niyonka kuyamiriza ibinyamakuru bimwe bimwe vyo mu Bufaransa kuko ngo beruka gutanga ikiganiro ku Murundikazi yahunze yitwa Margarita Barankitse. Ivyo binyamakuru rero ngo mu gutanga ico kiganiro bikaba ngo byarahengamye. Hamza Vena Burikukiye akaba hariwe yafashe ijambo ku izina ry'amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike. Ijambo rishikirijwe n'amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike mu rugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza inyifato igayitse ibinyamakuru bimwe bimwe byo hanze na cane cane ivyo mu Bufaransa byihaye intumbero yo gutyoza Uburundi. Twebwe abanywanyi b'amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike mu Burundi dutunganije uru rugendo rw'amahoro mu ntumbero yo kwiyamiriza no gutera ivyatsi inyifato igayitse y'ibinyamakuru bimwe bimwe byo hanze na cane cane ivyo mu Bufaransa vyama biriko birakorana n'abansi b'u Burundi mu ngendo bafashe yo gusambura igihugu cabibarutse Uburundi babicishije mu mvugo z'ibinyoma n'amarementanya yo gutyoza inzego z'igihugu ziterewe n'abenegihugu isinzi. Nimwiyumvire namwe, ubwa mbere turiyamirije abamenyeshamakuru bamwe bamwe bari hanze y'igihugu bakorera ibinyamakuru bimwe bimwe byo mu Bufaransa bataye umurongo. Bavuga ko mu Burundi abantu barigwa baricwa mu gihe abarundi batekanye, bishira bakizana bafatanye mu nda, ndetse bakaba bari no ku kivi mu gihugu cose mu bikorwa by'iterambere ribateshwe bate. Ubwa kabiri barubahutse kandi barahenda amakungu mu kuvuga ko mu Burundi ata demokrasi ihari, mu gihe Uburundi burongowe n'inzego zitorewe n'abenegihugu mu mwaka wa 2015. Mbere n'inyuma yaho abarundi twese tukaba twaritoreye ibwirizwa shingiro, nayo n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba yarariteye ko umukono igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka wa 2018. Abo bangushi turabateye ivyatsi kuko ushima demokrasi iratsimbataye mu Burundi. Indongozi z'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ziriko ziritegurira amatora yo mu mwaka wa 2020 mu mwumvikano n'umutekano ndangere, kuko zamaze kwishiriraho urupapuro rw'inzira rwo muri aya matora nyene. Akabijya mu kwitegurira amatora yimirije, indongozi z'iyo migambwe zikaba zarishiriyeho ihuriro rizihuza, ndetse zikaba ziherutse mu kiyago byazihuje na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ata numwe avuyemwo, kandi bikaba byabaye mu mwumvikano ndangere. Turiyamirije kandi abo bansi b'u Burundi banyomboje mu kubesha aho bashikiriza amakuru atakuri na gukenyi kurimwo ngo ku gateka k'abakenyezi ngo gatubahirijwe, mu gihe leta atako itagira ngo ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme aranduranywe n'imizi, haba mu gushiraho amategeko ruhasha, haba no mu guhana abagiriwe n'ico caha. Mu kumerementanya ico kinyoma, mwibuke ko abo babeshi aribo bateguye amareresi irementanya yo mu mwaka wa 2015 mu gihe c'imigumuko mu ntumbero yo gucafuza inzego z'umutekano w'igihugu cacu hamwe n'inzego ziterewe n'abenegihugu. Ariko ivyo byose bikaba byarashizwe ahabona nabo bakoresheje, kukaba ngako ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka, kandi ukuri guca mu ziko ndigusha. Ubwa kane, bavukanye mwese mwitavye uru rugendo rw'amahoro, kubona rero
abakoroni birirwa baratanga amafaranga yo gushaka gusambura igihugu cacu, ntibabikora ngo nuko batazi ukuri ku bikorwa vyiza bikorwa na leta y'u Burundi, ariko nuko bifuza nyabona gukorana nabo bishiriyeho ngo bakingira ku mabi yo mu kahise bakoreye abarundi, ndetse bikunze bashikire amatungo kama y'u Burundi. Byumvikana rero ko atari ugukunda abarundi n'Uburundi. Ubwa gatanu, bavukanye mwese mwitavye urugendo rw'amahoro, abo basesanguyoze bampemuke ndambuke batanga ibitigiri bitari vyo by'abafungwa bari mu mabohero mu Burundi, bakanatako bakanabeshera urwaruka. Icyo ni ikinyoma cambaye ubusa, kuko rwaruka ruri mu mashure, urundi ku kivi ruteza imbere igihugu. Nabake mu rwaruka rwari rwahenzwe mu migumuko yo muri 2015 baramaze kugirirwa ikigongwe na n'icubahiro umukuru w'igihugu, bakaba batekanye mu miryango yabo kandi bari ku kivi. Twibuke kandi ko Sebarundi yamagirira ikigongwe abafungwa buri mwaka. Turashima leta y'u Burundi ingene yitayeho agateka kazina muntu, na cyane cyane akugwaruka. Ivyo bibonekera mu migambi myinshi myiza irangurwa ngo ugwaruka kwisununure. Turashima kandi ko leta iriko iravuza ugwaruka rwasizikarijwe ubwenge kubera ibiyayuramutwe rwatamitswe n'abansi ba demokarasi mu mwaka wa 2015. Uwa gatandatu, abo bansi ba demokarasi nyene nibo bagenda barakwiragiza ibitigiri bitari vyo by'abarundi bari mu buhungiro. Ivyo babigira mu gihe bazi neza ko benshi bamaze kubahinyura, bariko baritahira ku bwinshi kubera utwigoro twa leta y'u Burundi to gutsimbataza amahoro, umutekano n'iterambere rirama, kunywanisha abarundi no gutsimbataza intwaro ishingiye kuri demokarasi. Aho twokwibutsa ko n'ivyabo basize bikingiwe. Aha tuboneyeho ko gusaba kw'akarere n'amakungu ko bogondoza igihugu c'u Rwanda kikarekura abarundi cyafashe nk'imbohe bagorewe mu makambi muri ico gihugu. Hakaba harimo n'imigwi yigishwa ivya gisirikare iri mu bahungabanya umutekano mu karere. Ubwindwi, mu kurangiza, turakebuye abarundi bose boba bagifise agatima tare ko gutera umudugararo mu gihugu mu ntumbero yo gusubiza demokarasi nyuma mu Burundi, ko bobihagarika bakava ibuzimu bakaja ibundu, kuko amase ya kera yagiho mu rutaro. Kandi ibigiye inama bigira imana, mukaba muzi ko iburiro shingiro twitoreye byashize imana imbere. Turakebuye kandi abanyamahanga na cyane cyane ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo bareke kwivanga mu bwigenge bw'u Burundi, boye guhendwa na bansumirinda bambe mayuzuye bamwe bakwegama kuba Uburundi bwacu bwagiye buracamwo. Umunani, nditworangiza kandi tutibukije ko dushima cyane ingendo yo kwitunganiriza imigambi y'iterambere igihugu cyafashe mu gukorana n'ibihugu n'amashirahamwe biriko biraterera by'ukuri muri iryo terambere, ndetse hakaba hariko harategurwa amatora azoba mu mwaka uza ku buryo bw'abarundi. Ubw'icenda, turakengurukiye leta y'u Burundi n'inzego zayo zose ku ntambwe ishimishije tugeze ko mu kwitegurira amatora yo muri 2020 ata abanyamahanga turize gusaba. Igihimbaye kurusha n'amahoro n'umutekano yamaze gusasagara mu gihugu. Nayo akabijya ni wa mugambi w'iterambere w'imyaka 10 leta y'u Burundi iherutse gushiraho uzotuma twese abene Burundi kogorora. Ubw'icumi ariko bwa nyuma, turasaba ko abarundi bobandanya umubano mwiza usanzwe ubaranga, bakima amatwi
abansi b'u Burundi n'ababafata mu mugongo atakindi kibaraje ishinga atari kurondera kudusubiza mu njyane hagati ya bene Burundi no mu kudurumbanya inzira turimo yo gutsimbataza demokrasi n'ubwigenge bw'abarundi. Mu gusozera turasabye Imana mushobora byose ihindura imitima yabo babona ukuri babivuga kuri. Imana ibandanye idufasha imigabo n'imigambi mibi yabo isambugwe izibangane. Tubahamagariye mwese gushishikara amasengesho twereke Imana integuro y'amatora y'ibihumbi 2020 tuyisaba ibandanye ishoboza indongozi z'igihugu natwebwe twese turi ku kivi cyo kubaka igihugu. Niharambe Burundi n'abarundi, niharambe demokrasi mu Burundi. Murakoze cyane. Yego n'abarundi bawe abanyarurongo babashyize imbere naje bakurutishije abaperezida bose bari ku isi bama baducokoza bagashika naho banategura ireresi itwambika ibara. Ibyo turavyihanganira kandi turababwira ko baturenganya, barabizi. Amateleviziyo yabo amaradiyo yabo nta kindi kintu ariko arabiba atari urwango.